Turabahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro gica nino ibijanye n'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Kuri uyu munsi turavugana ku giterwa c'igitoke benshi bakunda iyo gitetse, iyo cokeje, canke umutobe waco iyo wambiye canke utambiye. Igiterwa c'igitoke rero ni kimwe mu biterwa bibangamiwe n'indwara zitandukanye muri iyi minsi. Novuga yuko indwara nyamukuru ya mbere ni yije vuba. Niyije vuba ntiyamyeho ni bita ruhonyabitoke. Vyukuri nyene izina nuko nyene ryitwa no guhonya. Ubwo bwoko bwose bw'ibitoke twavuze irabukarira. Uzobona igitoki hari umenga birahiye bitarakomera, hari tuzobona amababi ahishiye. Iyo onye ni ruhonyabitoke. Niyo nyene novuga nti nyamukuru ikwiye igihugu cyose ifata ibitoki byose. Iyo onye aho tugeze nta n'ubwoko bw'ibitoki na bumwe ubu unyi tuzi ushobora kurinda iyo ndwara. Niyo yonyene gusa ihari. Iyindi ndwara nyamukuru ni indwara bita fizariyoze canke igira imitoto isa n'umuhondo. Iyo ndwara yahereye ngaha nyene mu kumoso ni yafashe ubwa mbere ihonya kayinja canke ihonya ivyo nyene ntuzeye bavyita igisubi. Yarabihoneje mugabo kubera bacu baronka ubwoko burinda iyo ndwara iyi nyene yangambi kilometre 5. Iyo waruvuze ngo bayita inabusegenya caje nk'inyishu y'ukwishura kuri iyo onye gisubi yari ihonye. Indwara igira gatatu aha nibaza ko aho mu kumoso itarashikayo niyo sindika canke ruhonya ntuzeye satura ubwato. Yoyo ifata yatanguriye mu ntara z'imbo. Yoyo rero ibitoki bikika novuga bica ntibikura, amababi yavyo bikazoyatunatuna ukamenga nishugwe ntigisubire kuboneka nk'igitoki. Iyo rero iragwiriye imbo, ariko kubera nyene abantu bagiye batwara imivyaro ko bigombeye iramaze no kuduga hejuru. Ntiwumve ngo ntiyoshika ngaha, ndamaze kuyibona Igitega. Naha anye sinzi nta mwongo buri sati bidahizwe usanga aho yisangaho. Rero nk'iyo yoyo nayo nyene kabisa no yuko yegereye ruhonyabitoke kuko iragihonya kirakongatara kikazohera burundu nta n'igitoke uzopfa usubiye kuronkako. Bifata imyaka coco, yoyo izofata imyaka myinshi mugizo izobihonya tu. Rero atacyukoze icyo ngomba kuvuga kuri izi ndwara, atacyukoze kabisa izohona hasigare ari ku mbuga nk'uko unyi. Hariho amatongo abantu benshi usanga vyahonye. Hajya rero iyo umunsi mwamaze kubona atagitoki kihari niho muzomenya iki gitoki cyari kimaze, niho muzomenya n'ingene bigoye gusubiriza bino bitoki ngaha iwanyu. Mu gutahura cane ivy'indwara ya ruhonyabitoke ibangamiye cane ico giterwa muri no minsi, dukurikirane inyishu zahawe abarimyi bo ku mutumba Musagara wo muri komine Musongati mu ntara ya Burunga, aho ubuyobozi bujejwe amagara y'ibiterwa bwari bwabagendeye ngo bubasigurire ivy'iyo ndwara ruhonyabitoke. Nasanze fatana kwisha ari ukuntu hajya mu gitimba hazamwe ibintu mengo namashira, hajya mu gitimba n'ukundi kuntu ifatira mu mitoto utemye igitimba ugasanga kirakomeye. Naho byo babiva guki urabona ivyo ni imenyetso vyayo inyuma. Umva hariho imenyetso vy'inyuma n'imenyetso vy'imbere. Hariho rero ivy'inyuma imitoto irabenja umengo ceze, hanyuma igitoki kikabenja nk'icahiye kitarera. Wavyumva hariho rero ivy'imbere. Utenye rero igitimba imbere usanga haciye havayo amazi umengo namashira anuka. Hanyuma igitoki naco cabonekana nk'icahiye uvunye umuhwi usanga imbere wirabura humye umengo ni giti. Umva rero nico rero uzomenyera ko iyo ndwara. Umva ije ni ibimenyetso vyayo bizotuma umenya yuko ari iyo ndwara ya ruhonyabitoke. Yego mugabo hariho ikintu kimwe twumva ku ndwara y'ibitoki, bavuga ngo ruhonyabitoke canke naho kayinza. None ruhonyabitoke na kayinza bitandukaniye? Kayinza si indwara,
kayinza bwari ubwoko bw'ibitoki bwari cyane mu kiyaya ca kumoso kera bahora baca kubirangura yo kera n'amakinga babyita ibisubi usingwara gusa iyo ngwara ya ruhonyabitoke ivyo yahereyeko siyo kayinza oya kayinza nuko bw'ibitoki yego bitandukanye yego rero urumva ifise ibimenyetso byinshi gose muga gusa kimwe kubera ko ngira ngo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko biriko biritaha abanyagihugu kumbure bizogenda neza tuvyizere canke naho kandi ushobora gusanga bifatanye banashima n'imisi yiherezo mu bisanzwe ivyo birashoboka navyo nyene mu kirundi baravuga ati uworora inka ryama nkazi yego cyane ni kuvuga rero uri umurimyi bisaba ko wamugenzura misi yose mu gatondo ukaraba yuko atakira gishasha ariko kirakonona umurima kugira bamubyuka kuraba inka n'umurimi yateza kugira ngo misi yose mu gatondo arabe ko mu murima ko atakintu cyahira ivyo yose iyo ngwara yerekana ihamaze imisi ishobora kuza no munsi ngo cyo uyibona mugo wamugenzura ivyo yose urasubira kubona ko umurima wawe ari ikintu kidasanzwe muze muragenzura rero imirima yanyu imisi yose haraho igitoki gifata ukagitemanya ugaca usanga iyo ngwara umenga yarengutse hejuru hasi ugasanga harakomeye mugaho hejuru naho carapfuye cyangwa ugatema n'ubundi mu kuzimu ugasanga harimo ibintu by'imihiro gutya usangamo ibintu bisa gutya bisa n'impunzi igitebe gituba tumba ugusanga rero byarengutse mu kuzimu mugaho hejuru Nico gituma bacerera ico ifise inzira zibiri ukagica ukamenga kirakomeye mugabo muri ico gihe kitaba gikomeye urumva kubera ifata kwishi iyo ngora ifata kwishi hariho itajonjogora ry'amababi y'ibitoki hari igitogoma gikomeye mugakombe kiramaze gufatwa rero keshi kuriko ndakibona je niko ndaraba nkiwanje je nama nakurakuranije imivyaro ariko nteye nsanga ya ngwara yagarutse ubu rero twari ko turasaba mwege muriko muraza mutugendera ko mwoduha imivyaro mishasha tukayitera tukaraba yuko iyo ngwara yohera kuri mutumba wa Musagara kuri mutumba wa Musagara kweri iyi ngwara yahicaye niho hambe ngira ngo barafashwe n'ingwara cyane yego nukuri ko ndaje ndavye iwanje je ntamwe ntatera ibitoke nkabitera neza mugabo bica bigwara Muri murazi ko igitoki naco gisaza. Oya. Igitoki kirasaza. Irya ngundu iratera igasaza. Je gituma rero. Natwe niho turiko turasaba imirimo mishasha. Leta ibishire mu ngufu kare. Ivyo byamaze gukongoka amenyo bipfe. Ikindi naco mbona Ivyo gihambaye tutasa n'abavuze no kuvuga ikintu gihambaye urabona ibitoki umuntu nivyo akurako ibihunda vyo gusasira ikawa ndetse tumba nyene umuntu akagenda akabikoresha mu gusasira ikawa ariho mfatiye ku kintu bavuze yuko iyo ahantu hagize hameze nk'atemba imvura ikagwa iyo ngwara ishobora kugirana kumanukana n'amazi hanyuma bigatuma aho hantu ayo mazi agiye naho ivyo bitoki bica bifatwa rero ku bwizo bijanye no gusasira ibihunda kweri ngira nka twese nivyo twakoresha bene ibitumba mu gusasira ikawa aho rero ntitwumva ingene ikawa turoca tuyisasira ndetse hariho n'umugambi mushasha waje wo gusasira mu ndimo kugira ngo ibiterwa bimererwe neza kuko ahantu hasasiye niho hamera gusumba ahandi nivyo rero kwica urumva ko kizoca kigorana cyo nagomba gushikiriza ni bagutegeze kubihamba niko tubihambye wumva mukabona aho turuhajanye mukaho utwara ibihubahuba nutwara oya urabona habari muki bijya bitimba turabisatagura tukanikira tugahitana bijya bihundahunda byose tukayora tukajana mukawa none ko tubihambye turosha tusasiza ikawa urumva ibyo bitumba hari ibindi biri hino wacu ibitumba biva ku byo bitoki bigwaye murabihamba twege ni wacu mufasoni nicyariye cy'intungwa nta bushobora kugukura erega ni kibaje kubabarira inka iri igitoki gwaye ikigwa ajya mase yataye oya ajya inka iri igitoki kigwaye
ikaza kurya ikindi gikomeye biranduza nico gituma nizo nka rero muziraba kugira ngo zizize zirona ivyo bitoke kuri ivyo bitoke bigwanya hariko turagira ikibazo je nanje turagira mu ndi oya irashobora gutoroka iyo ndwara itoroka kakirya cyangwa ukayishira gatoto ikibazo fise cyo gitoke kigwaye je shaka kubaza none ko twumva yuko ivyo basi ibitoki mu bisanzwe byaba ivyo bihundahunda canke naho ivyo bitumbutumbu navyo nyene birafise ico bifasha kwikawa canke naho mu ndimo canke muri nyabarega none iyo ndwara y'ivyo bitoki yo bishobora kwandukira ibindi biterwa atari gitoki oya igitoki yemwe ngo yitwa ruhonyabitoke n'izindi ingwara yatanguriye hariya hakurya hariya ino umenga ntibirahaza ahubwo iyo ngwara iragenda naho hakurya mu rukozi muri giteko ugasanga igitoki kiramye kandi ukagica gikomeye ugasanga izindi zahiye kuri iyo ngundu nyene none ivyo navyo biva kuki ugasanga kuri iyo ngundu nyene ishashi miraduze ugasanga igitoki kiramye kigakomera kandi ukagica mugabo kuri iyo ngundu nyene izindi shashi zose zahiye none naho biba byagenze gute Nitwe tuba navuze nti ingundu imwe ukibonyemwo uyirandura yose sivyo ico rero uzoba watomboye kikama kizoba camye iyo ngwara itaraza urakoze gusa yego karumva ije igafata kimwe ingundu ifise iteke ryagutse umva ihera ngahitera isandaramo umva rero ico rero uzoba rero waciye uzoba watomboye camye iyo ngwara yego itatinjiramwo hanyuma rero ndashaka cyesubira ndababarire ingene ingwara irandagata imice myinshi hariho umuce wa mbere uhanahana imitsinda yo gutera hariho umuce wa kabiri kuvana isuka canke umuhoro ahantu waciye igitoki cagwaye hanyuma ntuturire gasha gutwara mu zindi ngundu hariho umuce wa gatatu hakundi rero kutavana ko umwana anga ujya umwana rero iyo amashaza yose ubonye yuko asohotse uca uvanako n'igiti ucinkingi hanyuma ugaca uhamba kubera umaze kuzana tigato twuki inzuki zerera zikadahamwo zigashiramwo ubumara igihe butarimwo cyane naho zikabuturamwo zikabujana mu zindi ndimo rero mu gutama yavuze ngo ingwara ngo iragendagenda ahantu hose ingwara yahereye bagaca bakwirikiza impanuro twabahaye ingwara ukiriyo hariho rero ikindi cy'amazi ashobora kuba atemba ava hariya hejuru nyamba hariya hejuru mu gasozi hariyo ibitoke ngo byagwaye hasi rero ajya amazi atemba agacazi no mu kiyaya ashobora kuza yangwara ayizanyemo uva yuko yandukira kwishi nkuba rero uvuga ngo ndatambuka nayitambuka rimwe iva ku murimyi ubwiwe canke nawe ikava ku mazi canke kwizo nduki canke undi bukoko buguruka umva rero ugiye twari tuje utubakabure hakiri kare iki ritanguye zera zezeho vyavuyemwo muboshe rero mufata izo ngundu zose iyo yose uzobonamwo harimo igitoke na kimwe cagwaye ushobata iyo ngundu yose uyirandure n'igitsina cyayo cyose ushe wimba ubihambe hanyuma ibikoresho uzoba wakoresheje uca ubiturira mu muziko isuka ukayotsa hajya watemesheje n'umuhoro kugira ngo ntiwaduze ibindi bitoke hanyuma ikindi igitoki camye hakiri kare cyamaze kuzana amahando yose n'ijyanyuma ryayo ujya mwana uca uvana ko kare kubera umwana umaze kuza ugaca uzana bwabuki imbavu inzuki ziramura burya buki zigenda ku bindi bitoki bituma yangwara ica ikwira hose urumva rero ubu rero twaje mutubakabure muje ku mwanya muci ibiharage vyeze na monitere araha
intwaro bose bavyumve yuko bazobafasha. Ujya munsi wa 4 wahariwe ibidukikije muzokora ico muzokwimba ivy'ibikobeko muce musubira muzure ingundu zose zirimwo ibitoki birwaye muce muvyimbira mu bihambe muzosubira guteraho ibitoki kandi gatasi kuri mwaka abantu turobe hamba naho ngaho nyene impande urimba n'ibirojana y'imitu bisigaye wimvye wavyumva wabihamvye mu kubora birashuha rero vyashuje ujya ushuhe buratuma ujya mugera upfa boga uciye ubirekera hejuru mu ndimo wamugera uzoguma ngaho uje mu ivu usubire utere bigaruke kuko rero muzovyimbira muzobihambe ku ruhande w'indimo. Hanyuma rero ikindi aho wabihamvye siho uzotera igitoki uzigizeyo gato hajya wazuye kirya siho uzotera ikindi muzigizeyo gatoya. Je nagira mbaze twigishije yuko ibitoki bigize ngorane twose tubitemagura tugahishira uruhande rumwe. Nariko mu buzima dufise nk'abanyaruguru dukoresha amase y'ikirundi tukeneye arya masujya mwavu nk'ivyo bitimba abarega tuzokoresha ikintu. Ayo mase tuzojana mu ndimo kandi dufise n'amatongo yaga gatoyi matuzi abanyaruguru hotometse. Urashaka kwimenya abarega ugashira mu bitimba hafi y'icyo gitoki kizoshorera imizi kindi gisigaye. None mwotubwira gute ukuntu twohava tukabyifatamo kugira ngo uwo mugera ntuzohava ushokera mu bindi bitoki byari bikomeye tubirunze mu nyabarega imwe iri hafi y'ivyo bindi bitoki byari bikomeye. Kuko urabona nk'amase y'ikirundi kwego nibwo buzima bwacu udafite amase y'ikirundi nta buzima kandi ibyo bitimba turaze kubibora na kera ngo taraze twari bikoresha mu ndimo mu gutabira twobikora gute kugira ngo nk'imizi iri mpare y'inyabarega hari ibindi bitoki bizofatwa nabindi n'ukuri mwari kwigishira twumvise twanyuze. Urabaje ikibazo kwa mutima cyane murakoze bijya bitoki babitemaguye kugira ngo uronke umwavu akaborera kaza bukebuke gatumye muri kajya kaborera kabijya bitumba harimo udukoko dutuma bibora harimo ubushuhe bwinshi buza uko iminsi rero ihaca nico gituma bavuga ati inyuma y'amezi 6 canke 7 burya bushuhe buratuma bwamugera uva muri ya mase kuko urumva amase ntumaze kuvumbura musanga hari ubushuhe buteye ubwoba ni kuvuga ubushuhe rero buratuma rero wamugera upfa ntuzugire ubwoba rero amase yabongeye neza kuyatabiza umugera ntawe uzoburimwo. muko bivuze baratwigisha kwimba nyabarega mu mashirahamwe ayariyo yose ati iyo nyabarega rero genda yimbe ushire ibyatsi hasi byumye hejuru ushire cyaye bibisi hejuru enze ko byumye ugire gute na gute urashira ko n'utundi duse gutyo na gutyo tukasha tubaza ati none ko ibitoki byagwaye ingwara iyo nyabarega turotemagurira mu ivyo bitoki bambe byo bitimba cyane ntibatwemerera yuko ibyo bitimba bishobora kuja mu iyo nyabarega. None twiko turaraba twe tubona yuko umwavu w'ikizungu umenga waheze twiko turaraba tubona ko tugiye kwikora kwizo nyabarega nyene naho ibitoki byahonye none turahava tubigenza gute igituma ndabivuze gutyo yuko umwavu w'ikizungu waheze sindazi ko twatanze amahera babuze bati amahera urihiraho imbere amahera twaratanze mugabo amase twarayabuze tugera ubu zaje tuharimwe n'abatarazironka zijya zisohora amase none ibintu wumva hari byo twizeye ngo turacyakoresha amase y'ikizungu tugiye gukoresha kwikora kwizo nyabarega nyine twege rero naho biruko umuntu yimbiye nyabarega rupfa gutemagurira harimwo nyabitimba nyene arobura zoronka nakundi turi yuko hajya iriko irabongera kujya kuntu haduga umuhisha yuko bica bigi umugera utera upfa uburi kurapfa umugera wijya ngwara atamaza shushe wasutsemo none nyabarega ikiravunda nyabarega ikiravunda none ko haduga umuhisha ujya muhisha uri kuraduga rero umugera uburi kuravamwo mwanya bitoki mwatimaguriye turabiza amase
nawe yegeraniriza nkaho naho abari ku musozi yego amase baronderwa mu buryo bubiri hariho amase barondera mu ninyabarega mu kuzimu hakaba nayo barunda nkaho naho bari ngaho hasi kweri ntuzenye umuniro nyene rata mukabona n'umwotsi kuduga mu gitondo urya ndwara ibiriko irapfa basi turabikora ivyo basiguriye ati mubisizemo nta na kimwe biguma biva turova kujya turagerageza turaha ngo bashireko akandi ubona yuko nyabarega isanzwe ntuyihamba urumva ubunye twakabariye tuti uzoyakuramwo uzovyimbira ubihambe urumva wabihambye bituma hazayo ubushuhe bwinshi cyane gose urumva bona nyabarega isanzwe ntubihamba abonye bazibigishije bavuga bati ntimubishiremo kubera mutabizibira muga bindi vyovyo uzovyimbira hanyuma ushire kwivu uhambe ufurire rero ayo mezi rero 6 uzoca rero uvyimba uzure ubigire ko umwavu n'abandi bayivuga yuko ari kurenza kwa kavuye ego kuzura twacumvise twariko turasaba yuko mwebwe mu gihugu ndazi aho ingwara zimaze gushika naho zitarashika murahazi yuko mwodufasha ari nko mu yindi ntara hoba iyi ngwara itaribonekeza cyane ko mwodufasha mukaturosa ayo mashashi yoba gikomeye kugira turabe mu ayamezi aho mu iryo niyo twabizura kugira mu ayamezi 6 mu ayamezi 9 kugira turabe yuko twoca turonka imbuto imeze neza tukaraba yuko natwe twogira igitoki nk'abandi kuko twe mu aka karere igitoki cyari cyo cyose ico gitoki murakibona yuko umenga kirakomeye mugongo ico gitoki ugiciye usanga wa muhanyu umeze kwa kundi nyene kandi iyo ngwara nyene rwagenda ugatwara n'umukiriya atingurira gatoki wibaza ngo kirakomeye gasanga kiragwara rero twariko turabasaba rero nko mu zindi ntara iyi ngwara yo bitaragwira twumva yuko twe mwaka karere duherereye yuko mwodufasha tukaronka indi mivyaro y'ibitoki ikomeye hariho ikigo kijejwe kuraba ubuziranenge bw'imbuto ico kigo rero kiratanga ibitigiri vy'abarimyi bagira imbuto nziza uko z'ubuziranenge nibaza yuko hamwe mu vyubahiriza tukamenya neza yuko mwabikurikije imbuto igihugu usicana nta mbuto abarimyi bazobura z'ibitoki batera ubushikiranganje buri ngaho ubwanyu vyose buzobafashamo inka imirima n'ibidukikije Dumungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngavura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.